hambere hahise kuja i Bujumbura kwari nko kuja i Buraya ndakurahiye. Mwe mwavukiye i Bujumbura canke mwakuriye i Bujumbura, kumbura ibi ndabivuze ntimushobora kubitahura. Twe twakuriye aho bita ruguru wa Mayinka, hariya ruguru hariya mana yanje. Bujumbura rero nuko twahumva mu makuru, twahumva kw'iradiyo, ukaguma rero wiyumvira uti mbega basha jewe noshika i Bujumbura gute, ikintu conshika i Bujumbura ni igiki? Gafuma ndaharaba aho hantu. Bavuze ngo urya muntu avuye i Bujumbura warakerama ndakurahiye. Amaze n'imisi yaza agapo kameze ukuntu, yaza akabiri gasenya ukuntu. Amazi y'i Bujumbura abagabo, amazi y'i Bujumbura sinzi akandi kantu yarimo kabisa, ngira ngo ubu yarahindutse da. Kare byari bikomeye cyane, umaze ihinga rimwe i Bujumbura, mana yanje wavayo basha ufise akabiri nk'akumwana kabisa, nk'akuruyoya. Nuko rero je nanje ndi mu bantu bumvise i Bujumbura baryoherwa gose. Je narahabona muri televiziyo ibiganiro bimwe narabirorera, nkarorera umupira, eka ibintu bikomeye by'i Bujumbura narabibona. Ngiye ko iwacu ari ahantu hafi yahashinze antene ya RTNB, ukuvuga ngo iyo televiziyo twayirorerera ngaho. Murumva yuko vyari vyoroshe, twiragiriye inka voilà, tugasha twigira kwirorerera televiziyo. Rero ukiyumvira uti mbega bashi Bujumbura je nzoshikayo gute? Nuko imuhira rero baca bambwira bati wewe rero kugira ngo uzoca i Bujumbura muri vakasi basha utegerezwa kuzomenya kw'ishure, utamenye basha ntuzohonyorayo. Rero bashugira uti aha ntamenye kazoba kabaye, ukigira upfa. Si wabona umwaka uraheze, si wabona barasomya amanota, umenye rero aho waburose ikarata izogushikana i Bujumbura. Naho nyene gari washobora kugenda. Bashaka kubwira bati aha rero uzomanuka i Bujumbura ari ukuheje gusiza bijya bivi vyose. Hajya ahantu heje kuhasiza, zoshuke ndi Bujumbura. Gashuja mu bintu vyo gufashanya rero. Twe hariho ibintu twagira vyo gufashanya. Ukarondera abagenzi, n'umunsi ukaja kubafasha, ejo mukaja kwanaka, yeje mukaja kwanaka, undi munsi bagaca bazi wawe. Hantu rero mugaca muharima mukasiza mpaka. Aho rero muhira wirinda gukora amakosa, kuko ukoza amakosa bashaka kubwira bati mbere ntuzogenda. Ibintu vyo kuvoma amazi, mana yanje waravoma n'umutwe ukahakwa guturika uriko uravoma amazi kugira ngo uzoje i Bujumbura. Ibi niko ndababwira abagabo. Sikubesha ku munsi ukuja i Bujumbura rero, uwo munsi si wabona urashitse. Ugiye kurira imodoka, batugiye he? Kijomotsi Bujumbura wa Mayinka. I Bujumbura je ndabarahiye, nibaza yuko hahindutse. Kari Bujumbura haramota, winjiye muri quartier ukumva hamota igikarango, ukumva hamota utundi tuntu, ukumva hamota tiya tuntu two mu butike twamota neza, ukumva nitwo duhumura muri quartier. Je sinzi ko ibi bintu mwe muba mwarigeze kuvyumva data mu myaka yahera. I Bujumbura mwebwe murahazi. Aho hambere hahise narababwiye je ko ku modokari nari narapfiriye ko ikintu citwa umunyenga basha cari carambaze ndakurahiye. Si Bujumbura rero bakeneye tagisi, basha batantumye tagisi jewe narababara. Gaca ncomoka arondera umutagisimeni. Jereho narondera umutagisimeni muri tagisi yiwe afise iradiyo ivuga neza, voilà, nyaca ndamuzana. Ibyo bintu vyaranezera vyahatari.
Ibujumbura kare hari haryoshe, mana yanje. Aho rero umuntu agaca avayo ka kabiri gasa neza, kavayo wambaye uduhuzu tumeze neza, bakuguriye uduhuzu, ukavayo wambaye agasuperesi, ukavayo n'ibikoresho by'ishure, ego kabisa. Muca mwumva rero ugiye kw'ishure baravuga bati yahora Ibujumbura nani, abandi banyeshure bakaza kugira ngo batere amakuru y'Ibujumbura, ukabaswarika ngaho ukabashira ku murongo. Nko mw'ishure uriko uravuga amakuru y'Ibujumbura, barumviriza. Murantunga si ibi nagomvye kuvuga, ikintu ca motivation. Ikintu cose iyo uri kugikora udafise motivation ntugikora neza, ntugikora ugononokewe, ntugikorana umwete. Nariko ndababwira ukuntu bambwiye bati uzoja Ibujumbura. Kuja Ibujumbura muri vacances yari motivation. Voilà, naca nkora n'umwete mwinshi cane, ngakora n'ubwira, nkagamburuka, voilà, kugira ngo nzoshike Ibujumbura, kugira ngo nzoshike kuri ya motivation. Yo ababigira kubera iki? Ntibabigira cane kugira ngo nje Ibujumbura, babigira kugira ngo menye mw'ishure, kugira ngo ngire umwete wo kwiga ivyigwa menye mw'ishure. Muzorabe no mashure umwana umwemereye uti wewe niyo wamenya nzokugurira iki, niyo wamenya nzokujana, niyo wamenya uzogenda kuramutsa abanaka. Voilà, iyo ni motivation, aca yigira kumeneka. Voilà, umunsi rero nagomba ndababwire ko muri izi nyigisho tugomba tujemwo, izi nyigisho zo kwikurako agasuzuguro, kugira ngo tumenye ururimi rw'icongereza. Ata murundi numwe ahashitse bazosubira kumucisha mwijisho canke bamusuzugura ngo nuko atazi ugo rurimi. Ipfuza kuzoha agashimwe abazoba bitwaye neza n'ivyo vyigwa, bakabimenya neza, tukavuga duti nukuri babimenye, ari kwandika, ari kuvuga, voilà, tukavuga duti vy'ukuri barabishoboye. Tuzoba dufise rero agashimwe tuzoha uzoba yabaye uwa mbere, eka mbere nibaza yuko dufashe nka 10 ba mbere ariho vyoba vyiza. Wa mbere, wa kabiri, wa gatatu gushika ku 10. Bazoba bafise aka envelope kabo. Erega no kw'ishure abanyeshure bakora neza baronka amanota meza, barababwira bati mwebwe niyo mwagumana ivyo bibanza ntimuzotanga minervare yanyu tuzoyibasubiza. Nukuvuga ngo bakabaha n'ubundi bushimwe n'ubundi burusho, barabagurira ibitabo eka n'utundi. Rero vyatuma abanyeshure bigira gusara kugira ngo baronke ubwo bushimwe. Voilà, natwe rero niko tugiye gukora. Aka gashimwe kari imbere yanyu mwese. Naho wowe ufise amahera ngo ijana ntiryanka murindi, rero wihate umenye iki cigwa kabisa, ukimenye neza, aka gashimwe aba ari wewe ugatahukana. Bishitse nawe ntugatahukane, birashobora gushika kuko mwese ndiko bakwira. Voilà, naho utazokaronka ukaba vy'ukuri wari kuragahiganirwa, uzokabura mugabo ufise ubumenyi bukwiye kugira ngo ushobore gupambana n'ubuzima atangorana ufise, rwa rurimi rutakubera intambamyi. Ku bantu muri mu bihugu bavuga icongereza, nuko twipfuza yuko mugira iyi formation neza, muyikore neza vy'ukuri. Hanyuma iyi formation iheze, abantu mwakurikiranye izi nyigisho mwese donc bivanye n'igihugu murimwo, abazoba bari muri Kenya, abazoba bari muri Zambia, abazoba bari muri Malawi, abazoba bari muri Nigeria, abazoba bari muri hehe ahandi, South Africa, abazoba bari muri Tanzania n'ahandi henshi.
twifuza yuko muzogira umunsi udasanzwe, umunsi muzohura mwatumiye abantu bo mw'ico gihugu musanzwe murimwo, voilà, abantu bakoresha urwo rurimi rw'icongereza. Uwo mwanya ibintu vy'ikirundi muzobanza mu vyihoze, mubanze mukoresha icongereza gusa, voilà, muvuga ijambo mukoresha iki wa rurimi, ba bantu nuko mubakire nabo bavuge. Aho rero tuzoba dukeneye video ngaho wampaye inka, abantu bafata amasanamu tuzobakubita batayafashe neza. Twandikisha amateka tuvuge duti ngaba abanyeshure rero bavuvye, aba ni abanyeshure baheruka gukurikirana za nyigisho. Aha rero ntimutumara amazi, mana yanje tuzobakubita n'igiti. Tuvuge duti ngaba ba ambasaderi b'igihugu cacu, voilà, ngaba ba ambasaderi b'igihugu cacu muri Afrika y'Epfo, ngaba ba ambasaderi bacu voilà, muri Kenya. C'est ça. Aho tuzoba tuzi neza yuko ata murundi numwe azosubira muri Kenya, azosubira muri Malawi canke azoja muri Zambia ngo agire ikibazo c'ururimi. Aho turi kumwe abantu b'Imana abazoba bari mu Burundi nabo tuguma twiyumvira ingene nabo bazobikora, ariko nabo nyene ntibigoye. Hazotumigwa abantu basanzwe bakoresha ururimi rw'icongereza, voilà, baganire n'ababatumiye. Je ndipfuza yuko ingorane twirandurana n'imizi, ejo ntihagire umurundi asubira kugira ingorane ngo nuko atazi ururimi. Ibi bintu n'akamaramaza, kubera iki ivyo bintu vyoguma bitubako kandi tubona ingene twoshobora kubitorera umuti. Uwo bizogora nawe uzogira intambamyi, tuzovuga duti uwo ni mugome mu mureke, twaravuze twarasemereye turasubira turasemerera duti ngo wige, mugabo abo umuntu nyene w'intumva ni mu mureke rero nta kundi. Ariko ibi ntavyo twipfuza, nico gituma ndiko ndatera akakamo hakiri kare ngi yereka akakamo gashikane ku bantu bose, abarundi bose, twikure agasuzuguro. Rero inyigisho zamazihuza abantu, inyigisho nico kimwe na siporo, voilà, ntushobora kuvuga ngo muri siporo naho abantu muba mudahuje ivyiyumviro canke mutumvikana kuri ibi na biriya, muri siporo usanga muri kumwe, mu nyigisho usanga muri kumwe, murazi yuko abarundi bacanyemwo muri ibi na biriya, ariko mu mashure wasanga bari kumwe. Kubera iki? Inyigisho rero zirahuza. Tuve witwaza vya politike ngo jende umuseneri, ngo jende umuseneri DFDD, cyangwa ngo jende iki ndakiriya, ngo izo nyigisho sindazikurikirana. Umunsi wabaye ahantu ukabona bibaye ngombwa ko wikora kuri gwa rurimi, kandi wararosa akaryo ko kurikirana inyigisho zago ukagakengera, voilà, uzoca utahura igiciro ca kwa kutamenya kwawe. Usanga ego data wanje bavuga ngo naba VIP ngo ntibo kwiga, ariko aho nibaza yuko baba bihenze. Kwiga uri mu VIP ahubwo niho vyoroshe cyane, ariko naho wowe uri mu VIP utize ufise ukutamenya bica bigaragara, mbere nibo bikunda kugaragara cyane gusumvya n'abandi, nkuko mwagiye muraza murabibona. Nimba mwoba muri mu rwego rw'aba VIP, yegeraniriza ahantu, hanyuma muvuge tubahe programme, donc tubaronderera umwigisha abateremwo ubumenyi mpaka, kugira ngo mu mpera z'umwaka tuze tugire evaluation, dushobore kuvuga duti nta ntambamyi y'ururimi rw'icongereza iriho mu Burundi. Ubu umurundi wese arashobora kwikorera ivyiwe, arashobora kuja kwivuza mu gihe yofatwa ahantu, arashobora kwidefanda canke arashobora kwivugira. Agiye kwishure kanaka arashobora kwiga atakibazo, agiye mu nama arashobora gushikiriza ivyiyumviro atangorane agize, agiye kuvuga ubutumwa arabubiba atangorane.
aka karyo none ga yemwe mukarindira iki? Ndakeneye yuko tubadukira rimwe twebwe abarundi, ata muntu asigara kwega amaguru inyuma. Abakozi b'Imana bahantu kanaka, nimba mudafise amatelefone Android kugira ngo mushobore kwigira ku mbuga ngurukana bumenyi, ja ahantu kanaka mwiyegeranirizeho. Kumbure mwovuga ngo ivyo vyo ku mbuga ngurukana bumenyi ni ivy'abakiri bato. Oya, namwe ja ahantu mwiyegeranirizeho. Kumbure kubera mudakoresha aya matelefone canke mudasanzwe mumenyereye ubuhinga bwo kuyakoresha, muca aho hantu mutubwire tubaronderere ababigisha, tubahe programme imeze neza, hanyuma namwe aka gashimwe mugahiganirwe mu bandi. None kwigikorwa canyu ari kuvuga ubutumwa, ejo niyo mwagenda muri Malawi mukagenda kuvuga ubutumwa hariya muri Egiputa, hariya mu Buhindi, muzokoresha ikirundi, muzokoresha igifaransa, muzokoresha igiswahili, muzokoresha ururimi rw'icongereza. None mutagwize bizogenda gute? Fata riske rero y'ukugwiga. Aha riske iragarutse, ca cigwa ca riske kiragarutse ndakurahiye. Abantu bibananira gushika ku ndoto zabo kubera gutinya gufata riske. Aha hariho umuntu usanga ariko araharura ati je bizohava bintwara amahera, kare nahora nywa icupa buri munsi, none bohava basaba amahera nka buri icupa. Voilà, ibintu hamwe n'ivyo. Ivyo vyiyumviro n'ivyiyumviro dépassé, n'ivyiyumviro bitagira akamaro. Nuko rero ubu butumwa ndabasavye mu bushikirize umurundi wese, muzi yuko iki cigwa coshobora kumugirira akamaro mu vyo asanzwe akora canke ategura kuzokora. Iyi ntambamyi kutagira ubumenyi muri uru rurimi ntizosubire kwitwa ikibazo mu gihugu c'u Burundi. Ntihagira umurundi n'umwe azosubira kumaramara ngo nuko atazi ururimi rw'icongereza. Iryo niryo hangiro dufise, twikure agasuzuguro kandi turi kumwe twese birashoboka. Voilà. Bega iki kintu muragishimye? Ndakeneye kumva ico mubivuga ko muri commentaire kugira ngo twumve yuko voilà cofasha. Umuntu wese rero ataragira subscribe ngaha kw'ishure ry'abarundi bose nayigire hakiri kare. Ibisigaye reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.